Lise, nihe mpamvu yatumye ubwiza mu mukuri kubera ko utavyigumije ngo uzogume muri twe babiri. Rega hani mfiriza ubundi inayimubwira ni gutegerezwa kubimenya impera n'imperuka tatubana shimite kumubwira kare basi yumva ko twimubwiye ntazova bimenya tukayimubwiye. None ko wamubwiye ukuri inyungu ibayemo niyi raba ibibaye ubu wungutiye. Ndamubwiye iki tugiye gukora. Chihuti kimwana wacu tuzungura neza kandi kumukuru twese biteze kubyare kubera ubw'amaraso ko mama wanyeshwa n'iki ego nawe ndabizi ko asanzwe arwaye umutima ariko muri ino minsi yaramaze iminsi ameze neza. Niki cyamwishe? Senga nje nabitumye ko namubwiye ko Keza afise inda. Icyo si cyo cyamwishe ko nagiye ubwanje yari yabimbwiye ko Keza afise inda ahubwo muri mwebwe babiri hari icyo muri ko murampisha. Mumbwize ukuri murabizi ko arije musigaranye jenyene. Senga cyatumye mama apfa ngo namubwiye ko inda Keza afise ari iwanje. Mana fasha umutima wo kwihangana. Shikenga ugatombe wacu bashi ndakubona tagasi isagara kugira neza menye sigaye wanika naho urabibona ivyo nganye ne ugatomba n'ivyo ngaha mushikano nayo muhira ari muhira nje kugira
comoka aha mu karere gute Amukaranye tumeze neza nta n'imyumbati ikiri mu kwezi. ibaze kuba maze ngaha karibu ukwezi turaza no kuturaba shira umwana mubi Nakubaza ikintu. Nanga namushika ngo afise inda. afise inda kareka baramubeshera Hanyuma ugatumba bose barabivuga. oya baramubeshera abana bayitire ni bya bindi bigikomplika sisa yagiye mu gisagara mu Rwanda nabi gusa ndamutahana akamara yo kusabisa none ngiye muhira ameze neza Nabonye sare kanyene nje kumuraba. Tegerezwa kuntahura ukanyumva. Uzi impamvu ndakubwiye muve muri aka gace? Barana ko muri aka gace bakuzi, barazi yuko Keza na wewe muri Gishiki na Gisaza, kandi nibamara kumenya ko Keza afise inda bakamara kumenya ko ari ya musaza we, wumva muzoba mubayeho gute? Muzoca mubaho nk'ikivume, muzoca mubaho mwitako amakosa, nta naho muzoronka mutira ikibiriti musaba umunyu, wumva muzoca mubaho gute? nitwa Lise mfise imyaka 27 nakoze numva ngo kuramba no kubona ngiye kubona naramvye kera ese Keza nzomuhamagara umugore wanje canke nzomuhamagara mushikanje? No, hoho umwana azomuhamagara papa canke azomuhamagara muyomba? Bugejo naravuye na Roza ndamubwira ukuntu ivyasho vyagenze kandi yarabitahuye, ndaramubwira yuko uzagushobora kwica umwana wacu kuva dukinde kumuvyara, so ubwo byumve byakurikira ivyaroza. None yakwishuye gute? Yarabikwemereye? Ego yaravyemeye, ariko burya ikintu yadusavye kugira ngo turebe umwana wacu dutuje. Yadusavye iki? Burya yambwiye ko ngaha batuzi, ariko wowe utazi yuko ufise inda. Hano womenye yuko ufise inda kandi ari iwanje, je nawe tukaba twaye ikivume. None yakubwiye gute? Ariko je ndashaka kurera umwana wanje, sinshaka kumwica. Ego namubwiye yuko ndashaka kwica umwana wacu, ariko nawe arambwira yuko tudashobora kuba ngaha kubera ico kibazo, kugira ngo ejo canke hirya ntibigende nabura agatumba. Umva niki kibazo gihari, bizosaba yuko tuva kuri agatumba tuje kuba ahandi hantu batatuze, batazi n'ivyacu, kugira ngo turi umwana wacu mu mahoro. None wamwishuye gute? Ego namwemereye, nawe urabona ko tugiye kuva ahantu tukaja kuba ahandi hantu tatuzi, kugira ngo umwana wacu azigire amahoro, aze kurera amajambo y'abanyagihugu. None tuzoca tubaho gute? Humura, nzokora ibishoboka byose kugira ngo umuryango wanje, kandi nzitanga kugira ngo nkore inshingano zo mu rugo.
Keza kibondo, amakosa nyabaki. Ntabwo ukwiye kwitaho ngo uri kuritaka amakosa, nta n'umwe muba mukwiye gutaka amakosa. Ibintu byarabaye. Ubu igihari ni ukurondera ingene twokingira uwo mwana, tukamenya ingene azobaho, tukarondera n'akazoza kiwe. Senge, raba ubu naho n'urupfu rwa mama rugiye kuri twebwe. Kuri mwebwe gute? Mama wawe ko yari asanzwe arwaye, kandi noneho mama wawe yari asanzwe akuze. Je sinumva ico uri kuritako amakosa kari amaraso yariko araguhumira, ntabwo ariko araguhumira, so yariko arakugendereza. Nakubwiye, rondera akazoza k'umwana wawe, wige ingene umwana wawe azobaho, wige n'ingene mugiye kubaho. Ivyo gutanako amakosa muvyihoze, kandi ikindi naco, mama wawe nta kosa afise, kuko iyo aronka umwanya wo kubibabwira yari kubibabwira. Je sinumva rero akamaro mufise ko kuguma mwitako amakosa, kuko amakosa si ayanyu, kwabaye kutamenya. She, bwari ikintu nashaka kukubwira. Urabona wa mugenzi wanje yarakaze, hirya y'ejo yaraje kundaba, hama ndamubwira ko dushaka komoka tuve kuri kano gatumba twimukira ahandi hantu batatuzi, ariko ndamubwira ko tutararonka ahantu ho kuja. Aca arambwira ati yuko twomanuka i Bujumbura. Urabona we ko wari uhamenyereye, ntivyotugora ingene tuhaba. Uvyumva gute? Ikintu ata kibazo n'icyumviro ciza, kubera ko naje ngiye kuraba ahantu harabangamye burya abaye nta kintu maze batorana, kuko twasabwa umuntu tubwira ubwo buryo umuntu yoturayinga akaraba, kuko hariya riga n'ivyo ntibazi ibyacu, ngira ngo kiretse igisoro wowe warabiganiriye burya ntibigeze kubimubwira, ariko nandike mubwiye nta banga bihava kumenera, naho iyo bari umwe abizi ntiyobangama, ariko ngaho gatumba na hafi ya bose barenze babimenya, no gusohoka mu nzu ntawe usohoka. Reka ndaza kuvugana na hamwe naho ramba numve yuko rwasubiye ata kibazo, kubingira beza koroha, tuje ndakubwira uci turaba muri iyi minsi nyene mwaca simba. Urakoze cyane kubinyemereye. Abagenzi banje nabo ubizi, ntiyarakaza wenyene, nta kintu na kimwe ndamuhisha. No mu kugira arinda ntoza umugambi wo kumanuka i Bujumbura, nuko nawe ndamubwiye ivyacu ingene bimeze. Arakaza nibaza ko ata kibazo. Wibabaza uraje kumbarira ingene vyagenze. Listen, nimwihangane cane, ibihe murimwo biragoye, niko kuri ntivyoroshe pe, ariko mugomba kubicamwo neza. Ibihe muriko muracamwo, Imana ntiyabahevye, iri kumwe namwe. Nta joro ridaca kandi nta mvura idahita. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tukiri insoro mu nda za mama wacu, Imana yarituze. Nimuhumure rero, ntabwo yabibagiwe, Imana iri kumwe namwe. Arakaza, reka ndagushimire cyane kuko uri umuntu utubaye hafi cyane igihe kinini kuva izi ngorane zigitangura. Reka ndagushimire, uri umwana mwiza pe, kubera ko umushikanje akongera akaba madame, burya ibi bintu byo kumutera ihungabana, ariko amubaye hafi
I think n'umunsi ameze neza kanabona uraza cyane kuturaba ikibyo nabigushimire ariko we must do that kubera ko iki kibazo twacishizemo mushikanje kongera akaba madame wanje ubu turabanye ubwo tubanye umunyine urababaje ariko tugezwa kwihangana dusaba Imana ituje imbere dusaba Imana umwana wese azamere neza avuke neza azabaho neza kandi turabyize ko baba kuwizera Imana abishikago ndagushimiye cyane ku mwanya ufata ukaza kuturaba kigora mutwe depansa iki niki ndakunda gushimira kwe ku mutima kandi hatwe ku rukundo rurengeye abandi mwarakoze Listen, Keza n'umwana mwiza ndamuzi cyane twabanye neza ndamubikiye amabanga menshi kandi nawe yarayambikiye nico gituma nzobagwa inyuma ikibazo cyose muzogira ntimuzotinye kumbwira nzobaba hafi nabafashe nk'abavukanyi banje ibibazo byanyu nibyo byanje rero ntihagire ikintu muzotinya mubona ari bufasha ashobora kubafasha muzombwire ndahari ku bwanyu ndabyumva cyane nukuri nkomeza gushimira uba agaciro kuri twebwe kandi uzohoreho kubera ko madame n'uwo muntu afise muri hafi cyane zo kumuyagisha muremesha ntaze yihebure samutema y'imbanda agiye ku kazi uzozora hamumbera kugira ngo umuyagize akabazo wamukana ukamuganga ko nubise ko bijya bintu samutema usanga utubazo dusaba kwihutira kwa muganga rero umwana mwiza ukomerezaho tuzokomara gushimira